Yes, ni surprise. So mchamake baba sohoka. Sister. Cameraman. Umviriza. Nando umviriza sisa. Umviriza tugani. None sibisana. Mugenda cameraman muzizo kamera zanyu hama mugaruke tuyage. None oya none nkubu no gumpora ikivema. Oya no. Sister, kukaze. Wewe baramenyere mumva mumusha muza baravumbura abantu we nabigene nambaye menga. Nawe wambaye nabi. Oya habe wo muntu ari muhira nkubi usanga ntambaye naho ari kugenda. Utama none uri muhira ushobora kuba utambaye. Bobo. Ariko nifuza ko tuganira. Mfise byinshi. Man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن سبذ الملك والملكوت وأنت صمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يا عين سعد كفيت كفينا 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 وبحق وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Yes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Hello bakunzi ba Dr. Swaleh Onani TV murahumugwe neza umeze neza ndabakunda cyane ni Bobo Sonic 8 wemeze ntambwa nemwe. I love you so much, I love you forever, je t'aime beaucoup mu Gifaransa aho mu Giswahili bavuga na wapenda sana. Indimi zose ndiyo ni Bobo Sonic ndababwira nama ndabarondera inkuru nshasha kuri cyasha. Uyu munsi ndi kumwe na Gitwe kuri cameraman ameze neza aduha quality nziza murabona ko tuba dusa neza tuba tutagase ivyo byose ukeneye kubimenya genda kwa Rutwe kugira ngo agukore neza ni DJ Theo abikora neza ndamukunda cyane hama reka ndamutse abakunzi ba Dr. Swaleh bivaye naho muherereye hose ndababwire ngo amahoro y'Imana abane namwe uyu munsi rero murabona ko mfise mood ndi muri vibe ndyohewe cyane uyu munsi murabona ko mfise izi nkaratasi murabibona izi nkaratasi rero si bwana ndazifatanye nemfise ubwoba mana ko zanditse ko Dr. Swaleh izi ni kontra uyu munsi rero hari umuntu ugiye kuraba uyu muntu yahawe akazi mwibanga ntavyazi reka ndabire nginaza kugifatamwo mu nkurikirane twirire show namaza kurira nazogirane tuguma tubimutemo fyatu urana ko tari kumwe na boss yambwiye Bobo ndakwizeye aka kazi geno gakore bibaye ngomba ya umusinyisha nanje ndavuga ati boss ko nyizeye reka ngene ndamugirire surprise aha byarazi ko nza kugenda ndamudodorera ngirana ariko ndamukorera surprise narijya atana kimwazi rero tuze kuraba mudukurikirane turabingeneza kuvyifatamo twagiye cameraman bakonze ba Dr. Swaleh kome unaona kona jinaberewe yantuka no munsi nambaye neza nambaye nka nk'umuntu nyene yagiye nyene agiye kurira indege ntanze kontra nkuko mubibona negereza kwambara nka the boss kandi baye ngoma nkavyimba nkagena nyene bite bro safi manager meze neza igihe twigeze kuba dukorana yikorera akagonera ego baba komera mutama abona abantu nyene twaduhuye baba bari mu buzi bwa minsi yose hama rero bakonze ba Dr. Swaleh hantu ni batubwiye ko abaha muri ibice n'ibyabamwo rero ahantu twakure umuvumburo DJ Theo ahantu uno twagenda sasa kugira ngo ntamenye na kimwe kamwereke kangiruko andazi ngizuku ntamenya ko ari kontra ndamuzaniye aza kwibaza ko ari kiganiro gisanzwe ariko kandi akabijya nzo ndagafise DJ Theo twagiye 1 2 3
Yes, rero bakunzi ba Dr. Swaleh Onani TV muramugoye neza. Ivyo nko mubibona nanje kuraba umustar akomeye nkuko mubona nga bite vya. Bobo ni biki? Muri mana banena. Ni biki? No, nje kuyagana. Uyagana ndi n'amakamera. Wose ni star. Kwa ni star kitugani jeni cyaye muhira ndiko ndegezwe mu ngura Bobo zimwe yo kamera. Nibisanzwe none umviriza. Ni jambere ugiye kuri kamera. We ni star. None uri ibintu by'amakamera byo kuvumburana none nibiki byo. None star ntuwakoze ibintu bikomeye. Je ngumako tuyaga tu. Ha ibintu by'ibintu bikomeye nga. None wowe uzi nakumwagia maji. Manzuri umviriza. Nukuri twumvikane. Sawa. Genda hanze uzimye kamera hama winjire tuyaga nimbishaka tuyaga. Uzimye kamera gute? Je ndi journaliste deja none no chanza ta kamera mfise gute? Ya rero. Mbega ngo tuyage. Bobo. Ngo tuyage. Baba sohoka. Sister. Cameraman. Umviriza. Umviriza sisa. Umviriza tugani. None sibisana. Mugenda cameraman muzimizo kamera zanyu hama mugaruke tuyage. None oya none nkubu no gumhori kivena. Oya no. Sister, kukaze. Wewe baramenyere mumva mumusha kamza baravumbura abantu ngo ndabigene nambaye menga. None wambaye nabi. Oya habe wo muntu ari muhira nkubi usanga ntambaye naho ari kugenda. Utama none uri muhira ushobora kuba utambaye. Bobo. Ariko nifuza ko tuganira. Cameraman. Mfise byinshi. Man. Akunze wa Dr. Swaleh. Je ndabona ko ibi bintu nivyo gufatira umwanya kugira ngo tuganire. Deja uyu muntu tumukorera surprise yo kumuha konta. Murabona inatanguye. Abantu babasarere bagaruko. Karamani twinjire kandi asubiye no kuri konta wacu ndayitwara. N'abakunzi ba Dr. Swaleh. Tuje mu mpore nta bintu birebire kandi journaliste ngomba kumenya byinshi kuri wewe twicare tumenye ukora iki tumenye akazi ukora kamisi yose hama tumenye n'ubuzima bwawe ivyo ni ibintu bisanzwe ibintu biba ku basare barenze ba big fizo bande bose ivyo byose biraba bako ariko ni ibintu bisanzwe n'ubuzima busanzwe deja ushakuyaga mambo Poa gusa si vyiza ivyo no ya ivyo mikurangira wapi ba muri mudi ivyo tuyaga na weye we turete tukiti na weye cameraman kweli nzanira intebe twicare gusa tuyage ariwe nari ni wapi nzanira kanu unaniangusha wowe yagenda nzana tuyage bakunzi ba Dr. Swaleh akanaga kubita ataza kumenya na kimwe hanze oya ngoma tuyage mucamake ndiko ndarengana tu sinzi ko bantu kandindira woze oya tuyage ukoze ivyombo biterero vya meze neza gusa murankanze nibisano ni jambere ubonye kiganega uri umustar wakinye filme nyinshi na cyane cyane ahantu twagiye turakubona atanu ama surprise nkibi umuntu ariko ariyogereza ivyo mbone nkubi usanga ntambaye na utambaye bisigura ko kamera twebwe turabanyarusha kutambaye tucatuviye why kubera katambaye aje tubimenye ngene cyatumye utambaye kandi nani ko twagusanga utambaye ko twagiye mu cyumba nako turi muri saa we uje muhira ntiwambajije umuntu ari muhiri waba ari sanzura uko ashaka gusa nawe ukuntu uje sawa karibu nta kibazo mbo ku mazina yawe kubatakuzi na cyane abakunzi ba Dr. Swaleh batakumenyereye ariko kandi abakuzi mu filme bo barakuza ariko hari abakunzi batakuzi bitwa Akimana Fidia aka Charmista aka Charmista icyo zina rya aka wagyumviye gute kugira ngo rizuko nabantu bari kwise canke ni wagiye Jean negyo nakunze mbona kumenga nanje kambaye koko bakeza kurusha nge nahura na Charmista DJ Tewo gasubira mu wambwa navyo ushobora Charmista ni Charmista mubona ko ari umuntu yakoze byinshi muri filme kandi rero abastari ndabakunda iyo bakoroza n'amasahani usanga umupodari wose ndi muhira cyangwa mansa yandi umukobwa utegeza ko mawipodo hari umuhungu wari witezeza kuza nta wari niteze ngaho oya makeup nka yose makeup ya hehe nuko gusa mbashaka kumunwa ntihagumya nabi abasari mutatu kweli Charmista uyu munsi nka Bobo
naje kugira ngo tuyage byerekeye ubuzima busanzwe n'ubuzima bwa filme na cyane cyane ku bakunzi bakunda abakinyi ba filme na cyane cyane ngaha turafise abafana bakunda ibya filme tuma kumenya ni Shakumisi yatanguye gukina filme canke yiyumvisemo indoto yo gukina filme hari ryari ico gihe si kera cyane haheze nk'umwaka oya mwaka nturahera ariko ni gute wisanzemo iyo ndoto kubona kumenga urashoboye gukina filme nabyisanzemwo ndavuga kwanza ubwa mbere naratinya nkavuga oya je ivyo ntavyo nashobora kweri nyine bakaguma banyime uzobishobora gihe kimwe ndavuga ngerageza amahirwe ndagerageza turabikora neza yego ni Shakumisi yatanguriye ku iseni imeze gute yanamugumiye gose igihe bayimuhaye avuze ati je ibintu mama ntabishobora iyo gutukana mu Giswahili ariko ngano gutera ikove cyangwa no gutuka ni wonsubiza byo kuri tureke wateneka gusubiza nawe none ico gihe kutabikoze nyene nkuko uri kubikora kuba nari muri sene none muri sene wagenda guca umusubiza kandi uratukana urabona ko kaze oya uratubwira ati moje ata program oya cese no kana shaka no kurabe ko ndanakwishura ni filime yahe watanguye gukina yitwa gute muco gihe bari bakubwiye ngo ni filime yitwa gute hama baca guha iyo role yo kumva bo tukana ugaca byanka yari filime wakinyanye n'abande yitwa gute nakinanye n'abantu benshi uribuka muntu umwe basi ni benshi yego filime urayibuka izina yego yitwa gute yitwa Ramazani filime itaraja kurubuga gusa bientôt turayiteze ko izoza Ramazani bacu isene gutukana urabyanka ariwo bahampaye uvuye kuvyengirente bambwiye ndabike mu Giswahili waratukanye none gatoye ukuntu wavuze oya navyo nibuka ukuntu watukanye uzobibona nivyaza bientôt turabijeje ko bizoza mbega n'abakunzi bande bakunzi ba Dr. Swaleh online TV nuko bientôt bitegera Ramazani ko iri kwira mbega Swaleh harakomeye Dr. Swaleh harakomeye wewe byihoze ujyana umutama bibaye ngoma makuru y'umutama ni bibi ujyana twe nitumuvuga mu zina tuvuga TV boss Dr. Swaleh online TV munda mukiriza aho uri hose ndahura mukiriza amahoro y'Imana agire abane nawe najewe kandi turi kumwe bo Shakumisi mbujya we mu buzima bwawe ukunda iki mu buzima busanzwe ndakunda amahoro yego burya uvuze amahoro uvuze iki mvuze kubana n'abantu neza ndakunda nkunda abantu nabo bankunde nk'umugihe bishitse ugakunda abantu bakakwanka wowe uvyifara mu guru birababaje wowe uvyifara mu guru no ikintu cya mbere mbonye banyanka kaje ntabakunda no bazi gituma kwanza banyanka tacu nabagize ntari umurozi oya habonye nkiri ojazi impamvu bakwa kwanza ako ni nakarorero nikabaho ndeka umwonya nkiri iki atacu nabagize rega nako niyumvira nako nimara icatuma bokwanga ko utamvuga ngo ndabakunda deje umuntu mukunda ntashobora gukwanga ariko nciye numva ari umuntu apfa kukwanga kandi batacu bamugize uramaze kwanga none uri umuntu urabura ko rega ntawe ukundwa nawe maze kuba ko ukavuga ati Frana aranya nka Frana ukabibona yego ikintu wakoze niki kugira ngo umuhuze cyane ngerageza kuza je ndamwereka nanje ko ndamwanka cyangwa ko ndabizi ko nyanga oya je ngerageza guca ndamwereka ko je ndamukunda uri muri babandi babika inzigwino umva arakwanka deja nteranye ndagusabye turiko turayaga deja arakwanka wabimenye ushubibika je sindabibika oya muri jewe simba nabibitse ahubwo mba nshaka gusa kugira ya mahoro jewe nkunda agumeho ndamwereka iginyo muga hariya avuga ati ndazi kunyanka basha ntunteranye Bobo ntunteranye ndagusabye nose uriko uravyivugira jewe nakubye muri jewe mba numva ko ego ndabizi ko nyanka ariko je ntamwanka nta mpamvu yo guca nanje ngo ni ko nyanka ngo wamena inuniya na mine fe na mnuniya bo Shakumisi tuvuye muri ivyo hambavu ya filme gukina filme hariho gukina filme hariho kuba journaliste nkanje hariho gukina ibintu vy'amateatre mbo ni byinshi aba bantu bakora gukora umuziki ugirane nibihe bintu bindi ukunda hambavu ya filme muri ivyo
ndakunda journalism yego urifuza kuba umujournalist ndavyifuza kandi cyane mbega umukobwa mwita umujournaliste ibyo tuvyihoze ni umujournaliste nyine ngira none haraba umujournalisteze nabaho nero kira kintu makabashire na journalisteze na bya journalistene ngo journalistine turagakeneye kandi muri komante oya kandi bakatubwire nanje nje umujournalist nanu nk'umugabo nka je nawe none nawe ukabutize kandi ubikunda ubwo nawe ari umujournaliste bashamura dufasha ku kantu muri komante okay urakunda ubujournalist yego shanda bukunda from cyane go cyane haraho wabukoze wapi ariko urabona nyine ko ubikunze do press yego kandi nkaba mbona kumenga no bishobora mako bishobora byukuri yego ariko iyo ndo cyo kumva kumengo bishobora uramaze kubigeza ukumva kumengo womera nka Bobo sone ntambaga ukubaha abantu kababaza ibibazo ukumva kumengo byo kuryohera do press urabona urinze uji imbere ya kamera ukakina film mana simbona ko hari ikintu cyo kunanira kubera ni imbere ya kamera deja muza wakinya film ako ndazi kuvuga none ngasi ndiko hari curambaza ndeke kwishura kandi nukuri je amengo ni kurambaza ahubwo ndashoboye kwanza abibonyo deja yego yani niyo mpano yawe mu ncamake amhambavu ya film kubera ko ntarabigerageza ngo ndabi gusa muri je ndimva ko ndabishoboye nzobirabere ko ariyo mpano yanje mu gihe nzobona ko ivyo bintu ndabishitseko nkaronka ahantu noje ndakora journalisme nkaba umujournaliste yego bazi journaliste yego nkabona rero ko ndabishye menya ati iyo niyo mpano yanje gusa muri je ndumva ko ariyo mpano yanje mbo wewe ibi bintu kugira ngo bumve ko bikurimo nuwahe umuntu wabonye avuga ati sha uyu mwigeme nomera nkawe arandyohera gose nomera nkawe mugarige utomera nkawe none niba naho ntarabiye kumwigeme base reka vuge nka Bobo soneke ntambwa avuze wewe je namera nkande abanye naho vuge ko nshaka kumera nka Isaac no wigiye kuvuga ati ndakunda ngena akora narija niwe yatumye kaya ka emotion kaza ko kumva ko ukunze journalism yego ndakunda kandi na Santa la Tarita abo bantu babiri urumva ko je vous aime trop ijambo kuri bo nibo batuma bumva umengo woba respect vraiment barakora neza cyane Bo none uza nawe urakora neza vyukuri urakora neza deje nyene uransifi ne thank you yari guheza gire okay ni izina ryawe rero izina ryawe rigenda Fidia ako niko keza kandi kara Fifi abantu bashyize mu gisagara bavuga ngo Fifi Fidia no uravuze ko wigiye kubiba Isaac n'abandi kugira ngo wumve ko ufise emotion yo kuba journalism so yo gukora ubujournalism yo kuba mu journaliste basi hamam hari ahantu umaze gusaba ukavuga ati jewe Bobo atari ahantu nasavye ubujournaliste ariko mbo nta kundi ati ntibyagenze neza hari na hamwe wigeze kwitura kugira ngo baguhe ako kazi hamabika ndamaze gusaba henshi ariko ntago barampinyishu bambwira nsige nimero ya telefone bazombwira abandi ugasanga njo ivotena gusa nyene ni henshi maze gusaba ariko nta muntu arampinyishu ambwira ati rero umekubaliwa canke oya ibintu nk'ivyo ni nk'itivi nk'izahe uzi wamaze gusaba mferero n'urusako yizi basha ndazi harimo n'abazo baba ariko barabibona ibi inye ahantu maze gushika abazo baba bahabonye barabizi bariyizi nyimare hari uzoba cyabona rero afanye karoho kawuruma acanyemerera ariko wiyumva gute ko wasabye ariko deja wari ubikunda ariko ntiwemerewe na TV menshi warondeye urasaba ntiwemerewe wiyumvise gute na cyane mu gihe umuntu iyo asabye ikintu abiyo bigomba ko yemererwa hajya ndusaba kugira twemererwe uyu wabyaje wabyifashe mu gute mu gihe ubona ko ata muntu numwe arakwishura
je ndafise umutima wo kwihangana byukuri nubu ndacarindiriye Siya. bacika intege kandi ari nk'amezi abiri atatu batarakwishyura ndabizi ko one day muzonyemerera abagenzi byukuri oho bisabe rero aho wasabye kugira ngo mbasha muri ko muranyumva abantu mwese nasabye akazi ndabasabye nimukaze kandi ndazi baranyemerera kandi byukuri nanje ikiganiro ndagishizemo nuko navuze ati mana urumva amasengesho ya Fidia eko amasengesho ya Fidia na cyane asha je ndifuza nkuko wavuze ko ari indoto zawe ndifuza kukubona wafashe mic nkanje nkuko ukaba uri kuravuga ati ebana Dr. Swaleh cyangwa ukavuga ati ninde buja best ukavuga ba buja hit nkumva uri kuravuga bikanjohera gose ko official ni jidize yo eko merci beaucoup byo cyane ko radyumvira wena rero gicishiramwe agapoivre noir ariko Fidia warigeze gusaba mu bwami bwacu bwa Dr. Swaleh narahasabye cyukuri none urisiya navyo wabonye urisiya yego mu telefone boss ajeje kwakira amantuze ubona mu telefone ragaca nyumva ndibaza cyavuga ati yo ndabyemeye nukuri mu telefone none urindira ko bakwanke kubera iki kuba batarakwishura sinzi ngira ngo ntarabona ko binkwiye canke ngira nuko atarabona ati reka harageze gusa je ndizera muri jewe ko hazogira igihe ico kintu ndagishikiye one day naho cumara umwaka je sinakubwira ko mfise umutima wo kwihangana none ndawufise urubaza oya oya kuko abantu bose bafite umutima wo kwihangana abantu bubaza ibaze ndawufise ntaruba kandi nubaka naho yo wewe tiyari unyimirije aratomboye we so hama kamba ndamubaza ariko kandi reka ndamwandike message okay reka numve ngena za kumbwira ndamubajije Fidia uramuzi ati yo yarasavye ngaho uvuga ati akimana Fidia uramuzi abantu ba Fidia ni benshi akimana Fidia ngamwe bokwemerera uyu munsi ovyifatamo gute yo oya zina musi ndaza ntivyokunda uzumuzanye Bobo kugira ngo dukore igana cyo byimba mu sinoga nera nagiye yo nimbara abo bucafu ho aho nzo ndakabutse nkako ndiko ndiyogereza ivyo ndibaza nkora ko gusika itenge uyu Fidia wape kwe bavuze ko atawundi mukozi bakeneye vyari konjohera kweri bagutoye manishimwe ikintu cyose uvuga ati birakunezereye oya ntibinezereye erega ntibinezereye kubishima Imana uko biri nibishima Imana uko bikije kubera ikintu cyose n'Imana igipanga Imana ivuga ati basha uyu unye nzomuhiki canke ibiki nikimukwiriye surprise sumanga ndise gute Swaleh Dr. Swaleh ugurura urupapuro rwa mbere hamurambwira ivyanditse ko wewe ugurura cyangwa umenye igire teo twigire ugurura rero urupapuro rwa mbere birimo bismillah bismillah reka ngira ukumvuga amaso kwanza nze kurubona mwebwe mwamaze kurubona buke tuvuge ngo bismillah kandi ego yo uyahawe bo muncamake Fidia ubu n'ubwami bwa Dr. Swaleh bwaranyizeye buravuga ngo genda kwa Fidia umuhi kontra rero guhera no munsi nkuko numvise ko bikunda ubiryohererwa today uva ngaho dusinye tangura akazi c'est vrai vraiment nanavyibona nga n'izina ryawe siri nga yes ini surprise so muncamake boss yakwemereye akazi sinarinze rero ko uhavuga ngo nta kazi ukeneye surprise birananiye kwakira nuko nyene so byakira uko nyene guhera ejo urakeneye ku kazi gusinya gusa contrat amugena mu bwami bwa Dr. Swaleh
ubura akazi karahari uragahawe Fidia Yakiye gute Mega sivyo Yakiye gute Antukamura ne surprise Vraiment kandi bagaje kuraba mu byo wanditse ngene wasavye muncamake vraiment impapuro office n'indi muvuga biragufavoriza gukora muri Dr. Swaleh TV barakunze kuno wi presence ukuntu wasavye kuno office indero na cyane karibu rero karibu kwa Dr. Swaleh TV na cyane abafana bakumenye guhera no munsi mugiye kubona ibiganiro bishasha bigiye kuzana Fidia mivumburo n'ibindi kwa Fidia rero ntimuzovuge ngo Bobo ngo twatumenye ngo Bobo ngo bya biganiro bindi biryoshe bikora abakobwa murabizi hari ibintu nashaka kuvuga we bakora by'imivumburo n'ibindi kwa Fidia muzamubibona so tuvyizere wa tukabyize yo mana amajambo abiri kwa Dr. Swaleh yakwiyumviye ko kugira ngo gwe kano kazi antukimana muhezagire cyane ibandanye muzigama ahari hose nukuri arakoze cyane kubona agire surprise nk'iyi mu bintu ntari ku munsi ntari nitetse Imana gusa nyene nizishizo mukorera gusa ndamusabira ku Mana muzigama ahari hose ku bakunzi ba Dr. Swaleh bakura kuraba nabo ubabwiye gute nibihe ibintu bishasha ugiye kubazanira na cyane tubona ko uri umuntu avuga cyane na biboneka ko uzoturyohera je natanga kuryoherwa kare vraiment uri kurampoje abakunzi ba Dr. Swaleh TV ndabijeje ko ntazoba maramata asante encore banyizere nabo banyizere ku rugero rwo hejuru ko ntazoba maramata bankunde ndabakunde aho nzokosha bazompanure kubera turi abantu basi kontra niyo reka manze nshimire abakunzi ba Dr. Swaleh bariko badukurikirana mvuga ati nguyu rero turamwake mu bwambi bwa Dr. Swaleh uko mwahora mugena munkomanta munanisaidia munanisave musha ku mastati mugirane n'uyu muzobe mukorera ya majambo mumbwira n'uyu muzoya mukorere nguyu mugiye mumushigikire na cyane mu bigana agiye gukora ibiganiro byinshi agiye gukora bica hano kwa Dr. Swaleh muzomukurikirane mumushigikire mudutere intege na cyane tubabwira mwe turabakunda cyane basha mwebwe nimwe mutuma tubana dukora ibiganiro rero nguyu ni mushasha mutamushigikira cabiheba nababwira indatsi ni kwimeze je utambwiye ko ndiko nakora neza cyangwa ati komba vana kure nta numwanshima mpunda bebye yabasha ndabasavye muzonshigikira ndabisavye muzonshigikira amo batagushigika ucuye oya sinzobiheba nzoguma na mutima wo kwihangana ndazigiye kimwe bazonshigikira okay reka tubashimire tuvuga ngo Imana bampezagirire nguyu mushasha ari mu mwakire aje mu muryango byose tuzobikorana turi kumwe na cyane nabyo turi muryango umwe na DJ Theo Rutwe urumva ko agiye kuronka journaliste babiri twagute ngo behind camera sinzovyibagiye DJ Theo Rutwe gibagiye cyane nagufuta DJ Theo Rutwe Rutwe gibagiye niryo none hano bitwa cameraman c'est vrai nabizi niryo sivyo naje nzopfa kukubwira uko nyene inyuma ya kamera ngo ni cameraman ngo Theo ngo DJ Theo emwe niryo zina giwe reka rero tubashimire tuvuga ati Imana bampezagire nawe banshimire amagwa tubaseze reka tubashimire cyane kuko ngene muza kudutera intege kuko ngene muza kutubwira amajambo meza aza kuduha inguvu kugira tuzobandanye tubazanira ibintu vyiza nawe Bobo ndagushimire merci beaucoup kuri no surprise vraiment Dr. Swaleh wivyiwe biri inyuma ya kamera aho bona jewe kangura kuri jewe naje nkaca nshikiriza sawa uramushikiriza kuko kugiye kutumye nanje ndagutumye mubwiye ati vraiment ivyo biri inyuma ya kamera kunaza kugushimira biriza kuba behind nuko rero ngo mubibona yari surprise yakaga yatanguye agoma kutwirukana ariko birangiye aryohewe Imana ikumezagire cyane amina nawe kuhezagire asante DJ Theo Rutwe Imana nawe guhezagire ciao أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تحسن بذي الملك والملكوت وأنت صمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت والجبروت الجبروت الجبروت والجبروت والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في أمان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك